neza utiyumvira ngo ndagiki ndambara iki biragenda gute. Nico Imana yari yatumye Imana iremera isi irema n'umuntu kugira ngo umuntu ayiganze ayitegeke ayibeko neza. Haleluya. Wana ukuturi hano ariyo umuntu atazi ingene aza kujya ku mugoroba. Ibaze ko uri mu nzu y'Imana utazi ingene uza gufungura ku mugoroba. Haleluya. Ariko si ico Imana yari yaremeye umuntu. Yaremye umuntu ngo imushira mu itongo rya Edeni, iramubwira ngo iyo si uyirime uyizigame ibintu bimere neza nawe wororo kugwire. Ariko Satani araza akura umuntu muri ubwo bushake bw'Imana, akura umuntu muri ubwo bugombe bw'Imana. Ndagomba uyu mugoroba dusubire mu bushake bw'Imana, dusubire mu mugambi w'Imana, dusubire muri gahunda y'Imana. Amen. Dusubire mu bushake bw'Imana. Isi irapfa irononekara, ariko narasomye Bibiliya ngo Adamu abyara umwana w'umuhungu wa mbere yitwa nde? Kaini. Yongera kubyara abyara umwana agira kabiri yitwa Abeli. Abo bana bamaze gukura bagira imigabo n'imigambi yo gukorera Imana. Haleluya. Bagira imigabo n'imigambi yo gukorera Imana bose. Kaini na Abeli baravuga ngo duhishikanwe Imana. Nibo bantu ba mbere batanguye guhikimaza Imana, bagira ibicaniro bahereza Imana ibimazi. Bose bagize imigabo yo gukorera Imana. Twese uko turi hano twagize imigabo yo kuza gukorera Imana, ariko iyo tuje gukorera Imana si twese usanga turi mu bushake bw'Imana. Hari abaza gukora ibikorwa runaka kubw'amasantima, ariko tugiye gukorera Imana atari kubw'amasantima. Dukorera Imana bivuye ibwira mu mitima yacu. Imana igushira mu mutima wo kuyikorera atari kubera emotion, ariko ukorera Imana bivuye mu mutima wawe. Bwana sifiwe. Yewe niba muhora mubona nkorera Imana nkatanga nkagira iki, sinshobora gukorera Imana kubera ama emotion cyangwa ibigumba gumba, kubera ko ikijya kintu ndaguhaye nanjye nari ndagikeneye. Nanjye nari ndagikeneye cyari kifitiye umumaro. Rero sinshobora gukorera Imana kubera ibigumba guhumba. Nkorera Imana kuko nzi ko hari ahantu mbikije muri konte y'Imana y'ijuru idahomba. Gihe cyose nkoze igikorwa mbanzi icyo nkoze mu isi imwe muje suguta. Mwabana mwe mugume hamwe mwicare mu ijambo ry'Imana, mugume hamwe mu ijambo ry'Imana, kandi nimwebwe nimugende mwabana mwicare. Ndabarekura vuba na vuba mu ijambo ry'Imana, nimwebwe ijambo rikeneye. Haleluya. Mundabire protocol abana ntibataha, muragenda duhejeje mu minota nka 20 nzo wamejeje, sindi butevye. Haleluya. Imana yakira ishikanwa ry'umwe muri bo, uwundi ishikanwa ntiyakira, kandi yakirira mutoya, mukuru ntiyamwakirira. Mukuru arababara cyane, agira ishari. Nimba muzi ishari mu bantu, ishari ntabwo ryatanguriye mu bantu b'uyu munsi, ryatanguye kera. Haleluya. Ntukagirire ishari mugenzi wawe kubera ko Imana yamuhezagiye. Munezereregwe, kuko nimba yamuhezagiye uwukurikira ni wewe uzokurikira guhezagirwa. Wewe munezereregwe nimba yaguze imodoka, nimba yaguze inzu, nimba yaronse umusheri. Mwabakobwa ukaba ukeneye kurongo, nezererwa ubundi yarongo. Ukagira ishari uzogwara umutima, ugware estoma n'umugabo umubure. Ariko ukeneye umugabo, nezererwa mwene so umusapotinge, umuterere, ubiki cyose gikenewe, uzokurikira azocaba wewe. Ariko ikibazo dukunda kugira abantu benshi ngunda kugira ama deliverance, usanga barabuze imbyaro. Hari igihe babura imbyaro atari kuba kubura urubyaro gusa, ugasanga yarozwe n'umukobwa mugenzi we kuri Maria je bakamuha kado, bazanga muhaye kado, kumba muhaye amabuye. Ishari
Imana ibarinde ishari. Ukorera Imana unezerewe. Mwene se ahezagiye unezerwe. Mwene se yuzuye imbaraga z'Imana, nawe wuzuye imbaraga z'Imana. Wumve ko akoze mu gishingo cyawe. Ibyo yari gukora nawe ubinezerwe, wumve ko ari wowe ubikoze. Ibyo bizotuma Imana igwende guhezagiye. Kayini agira inzigo, Kayini agira ishari. Imana iramubaza ngo kugize ishari. Iyo unezerwa ntiwari kwemegwa, iyo ukora neza ntiwari kwemegwa. Mwige gukora neza mwabajene mwe, mwige gutegura akazoza kanyu mwabajene mwe. Udakoreye Imana mu bucene uzokorera Imana uri umugabo. Je iyo mbonye abajene badakorera Imana mu nzu y'Imana natange nishikana cyambona ko ni wabo nibwo n'ubugari abubika abonye abashitsi. Umuntu adashobora gutanga ngo Imana yo guha ubugari bwiwe mwiki gihe kino kiguri 4,000. Aha acha bushira munsi y'imeza. Wowe ubumwimanyi w'Imana no mu nzu y'Imana iwawe ninde woha? Mwige kurekura. Iyo urekuriye ukuboko kurekura kuba hejuru y'ukuboko gukwakiriye. Ubwo twamuhaye ako twamudomiye. Iyo utagirirwa amahirwe ngo ucugire yerekwa ngugira akantu ajya twaduheje kukudomina. Yaciye agira yerekwa cyara yerekwa. Umuntu aguhaye mwabaririmbye. Nubona mwaririmbye turafashwa. Kuba ndabahaye mujye pastor ngo arambaye amafaranga. Hari uriya mugisha tugize kabiri paf. Twaciyemo kabiri. Aha. Dupfa gutanga gusa. Numupanga Imana. Rero iyo ukeneye nawe ko udomina urarekura. Bwana sifiwe. Kandi ndabwiza ukuri. Uzogendera mu maigrize menshi ari amaigrize y'amakominote usanga abakozi b'Imana baho. Iyo mvuze amakominote yarabaca babyumva barabizi. Ari amaigrize ya kera usanga abakozi b'Imana baho bambaye ibirato byahengabe. Kubera iki? Bafise ntibatanga. Usanga yambaye ishati ikoro yaraheza arayihindura. Kubera ko ntibafise umutima wo kurekura. Ukabura umukozi w'Imana witeze ko ugomba kuba umukozi w'Imana zo umunyamafaranga. Urekura amafaranga. So ko umunyamafaranga utarekura amafaranga nibikunda. Ibanga ryo kwakira amafaranga utanga amafaranga. Haleluya. Utanga amafaranga. Keneye kwambara neza wambika abantu. Muri gamona je nambara costume ya fake. Nanjye ndambika abandi. Ukeneye kwambara neza wambika abandi. Ukeneye kwambara ikato ciza ucambika abandi. Nushobora kwambika umuntu ikato c'ibihumbi 100 ngo nawe uce wambara $100. Uca wambara ca desa canke ca truasa. Numvise ngo ariho ni ca $1,000 cyo ntakico sitagishikiye. Ariko ukeneye guhabwa mwabajene mumenyere gukorera Imana muri iyi myaka yanyu. Iyo utarekura muri iyi myaka nukuri biragorana ingene uzoba umunyamafaranga. Bwana sifiwe. Rekura. Abeli ngo atanga intama yiwe y'uburiza ya mbere nziza. Imana ngo iranezerwa yumva kamoto iranezerwa. Ariko Kayini ngo ahereza Imana amapapayi n'imyembe n'amavoka. Etike nshaka kamoto. Si ibyo bintu by'ibyamwa jewe singeneye. Imana uyimyumbati. Yayihaye akanyama iranezerwa. None kana babazi ivyamwa ugiye kubiturira byozana umwozi ukadu ubwo muri ucuzima uzukora akantu gatuma Imana inezerwa. Haleluya. Nihuse Abeli aca yicwa na mwene wabo kubera ishavu, kubera inzigo, ishari aramwica. Imana yamubaza ngo mwene wanyu ari he? Aravuga ngo ni nabaye umucunzi wa mwene wacu, nari umwungera humbaza. Imana iramuvuma hinduka inzererezi. Se arababara, wamaze kubabara
imana iramwibuka ngo imuhunde mwana w'umuhungu yitwa Seti asa nawe. Aranezerwa, Adamu aranezerwa, agira umunezero kubera ko imana imushumbushije. Kuko imana icyo ari cyarondera n'igiki, ryari isezerano rya mbere ryari ryaratakaye yagomba kugaruza. Uyu mugoroba imana iragaruza isezerano ku buzima bwawe. Isezerano ryari ryaratakaye kuva kuri Adamu tanguza amana. Irobanura Seti, Seti aragenda irobanura umugabo yitwa Nowa. Nowa aragenda mu bahungu biwe, abahungu biwe baragwira kugeza igihe imana irobanura umugabo yitwa Abrahamu. Usomye mu Itanguriro 11 avuga gute? Umuntu yohabona vuba na vuba. Itanguriro 11 menga aravuga ku by'umunara w'i Babeli. Ndabira ningoga vuba na vuba. Itanguriro 11. Haleluya, amen. wahabonye? Yego ndashitseyo. Oya ndurashika. Nashitseyo. Cyari mu nzira. Imana iyoberanya indimi z'abantu. Yego. Abo mu isi yose bari bafise ururimi rumwe, nukuvuga kumwe, nuko bari baragenda bereke iburasirazuba, babona ikiyaya mu gihugu c'Ishinari, bagereraho. Baravugana bati ngo tubumbe amatafari tuyaturire neza. Nuko bakoresha amatafari mu gishingo cy'amabuye na kaburimbi mu gishingo cy'ubudongo. Baravuga bati ngo twiyubakire igisagara n'umunara uzushikira ijuru kugira ngo shaka wigerezaho. Nashaka mwahantu Shinari. Iri jambo iyo yavuye, iki gisagara iyo cyavuye, iki gisagara cyari cyubatse i Babylon. Babylon iva mu ijambo Babeli, niho hakomoka ijambo Bali, Bayali, niho hakomotse za Bali, imana z'ibigirwamana niho zakomotse mu kiya. Abantu ngo bariyegeranije bagira umupango, bagira umugambi, baravuga ngo twubake umunara muremure twoye gusanzara mu isi dushikira Imana. Ariko objective principale y'Imana kwari uko abantu basanzara bakuzura isi. Ntabwo kwari kubaka umunara muremure, kwari gusanzara. Imana yashaka ko abantu basagara. Ndatangaje mwabajene mwe, Imana ibahe gusagara. Mwaguke mu izina rya Yesu, mwaguke mu bwenge, mwaguke mu bitekerezo. Haleluya. Ariko ikintu nashaka mu gikomeye kindi, ngo aba bantu bagiye inama, kandi yari inama mbi yo kugarariza. Baravuga ngo twubake ikintu, ngo iyo nama bayihurizako. Reka nibabwire, hamwe abajene twohuriza hamwe tukavuga ngo tuvuge ubutumwa bwiza, kigisagara cya Musaga tugifate miri mu mezi nk'atatu, twoba tugifashe. Kuko aba bantu bagize umupango mubi baranawushikako. Nimba abantu bashaka kugira imipango mibi, twebwe abajene nitwokora imipango myiza tukayishikako. Iyi migambi mufise y'ibiterane, nibi imigambi y'ibiterane yo guherera ngaho indani gusa, mugiye n'imipango yo kugira ibiterane hanze. Hajya kubibuga hanze, muhamagara abantu baze kuri Yesu. Mwege mukeneye babasanga ngaho, ariko muvuga ubutumwa bwiza hariya hanze. Bwana sifi. Nivyo Imana irashigikira iyerekwa ryacu. Muri genda afise gahunda yo kugura ivyuma byo gukoza ko rivuga butumwa rikomeye ryo hanze, ariko dutangure tujana ingoma basi dukubita kagoma. Yego Imana nizoguha ama instrument musicale akomeye utabanjije gutera intambuko. Haleluya. Duhaguruke tuvuge ubutumwa mwa kino gihe, mwa kino kinjana, tubwirize Yesu kuko dusigaje igihe gito, dufise umwanya muto. Imana iduhamagaye ku isaha yo kumugoroba, duhurize hamwe tuzana abandi benshi kuri Yesu. Ariko reka nababwiye, uravye utunama mugira two mukegeranya amafaranga ngo tugire surprise naka, mugaterateranya 10 veni ajya veni yaba mwayateranya kugira ngo mugende kuvuga ubutumwa. Ariko mwabantu b'Imana mwe mwabaye gute mwabajene ivyo birori kwa anniversaire mugakonsoma 500,000 yaba riri ya faranga mwariterateranya ngo muri hereze korale isori indirimbo nka zibiri imbe. Ariko mwabantu mwabaye gute? Abantu bariko baratakaza umwanya, abantu bariko baratakaza igihe mu bitagira umumaro. Haleluya. Ubu nyene no babwira ngo mwabaririmbyi nifuza ko
mwoyateranye mwese arondere 30,000 mwoyarondera ijoro n'umurango tugende hariya inyakazu tuje gutembera mwoyarondera vuba na vuba ariko mwoyarondera tukagenda kuvuga ubutumwa ku mpimba mwoyarondera tukaza kuvuga ubutumwa hariya mu isoko mwoyarondera tukaza kuvuga ubutumwa igitega nitwabisho ariko mwoca mubona ko ari umutwaro ndabikoreje ariko umutwaro w'ikirori uroroha. Haleluya. Amwoterateranya gogo mukamutera intege niko ndivugira gogo niwe nzi cyangwa wowe witwa gute Joseph bakagutera intege ariko abantu nibabibona duterana intege tuvuga ubutumwa bwiza. Bibiliya avuga ngo Daniyeli n'abagenzi be bagira imigabo yo kutazokwiyanduza tugira imigabo yo gukorera Imana tukiri batoya tugira imigabo yo gukorera Imana mw'abantu b'Imana. Iminsi irahita vuba aho hanze isi yononya abantu ngo bamaze kugira imigambi icyatumye bagira iyo migabo ngo barabahamagaye umwami atanga itangazo aravuga ngo mundonderere abasore bo mu nda y'ingoma ya Isirayeli b'indanga batagira agasembwa ndabipfurije ko abajene batagira agasembwa. Ariko benshi ugasanga umuntu avuye kuri podium ku mugoroba ashenje ari muri boîte imyaka yawe yari imyaka yo kuvugishwa ugasanga umuntu akuye inda zitanu. Imyaka yo kuzura mwemu yera ugasanga umuntu yuzuye Amstel. Tubabwirize Yesu bari abajene baze mu nzu y'Imana ntibazokwizana nawe hari umuntu yakuzanye gira icyo ukoze kugira uzane n'abangahe. Niyo ndabahaye linki yo ngaha kuri YouTube cyangwa Facebook na niyo mu partage amurungikira abantu bafashwe n'ijambo ry'Imana izacima amanda murazipartage. Haleluya. Muvuge Yesu mwabacene mwe mugifise inkomezi zo gukorera Imana. Haleluya. Duga imisozi mugiye kurondera abandi mubazana kuri Yesu. Umwami kintu yakoze cyambere ngo yafashe bari abasore abahindurira identite yabo abahindurira amazina. Haleluya. Muze mura umuntu iyo yinjiye mu isi gukora umuziki kintu cyambere akora ahindura izina. Iyo umuntu aguhindura izina abagufasha. Kweki witwa Mayiceke ngo nagasirino ngo muri kariyeri yaje ariko reka ndababwira kandi icyo kintu mwamumva mukinezererewe izina cyanje ngo ngira kandi abantu banzi ko iriya ni systeme satanique. Ikintu umwami yakoze yahinduye izina yahinduye amazina. Mbwira umusani n'umuzi bahamagara ku izina ryiwe kuri iyo umuntu aguhinduye izina abagufasha abahinduye ibitekerezo byawe byose bakoze ibintu bibiri babahinduriye izina babahindurira ururimi babahaye urundi rurimi rushasha rwabo. Haleluya. Nimwishushanye ni ku isi yitwara. Imana yashatse kukuzamura yo kuzamura kuri wewe. Haleluya. Mwabajene mwe ntimukifatanye nuko isi ikiritwara ntimukagende nk'uko isi kiragenda mugende nk'abana b'Imana. Yabahinduriye izina yabahaye ayandi mazina mashasha amazina yabo avuga Imana arayahindura abaha ayandi mazina y'ibigirwamana ngo nitwa Tupac bisobanura iki? Imana itugirire neza. Imana nihindurira umuntu nizamura umuntu wikuzamure igugira umusitare kubera izina ryahindutse. Bijya ni systeme diabolique ituma ubuzima bw'umwana w'umuntu buva mu cyerekezo yarimo. Go witwa Mayiceke sound. Mayiceke sound.
akurokariza mwari yazina kuko wewe ukuri wari igihe so nanjye ko bakwita izina iyo nama yari ikoranijwe n'Imana bariyumva ati tumwite Janvier. Haleluya. Kubereka abapasiteri ko tutagira utuzina tw'udusiba, tutiye utuzina tw'udusiba bariho kibazo gikomeye cyane. Ndagomba ngo muri iki gihe Imana ibare kunesha imbaraga z'isi, Imana ibare kunesha imbaraga z'isi. Ne vous conformez pas au siècle présent, nimwishushanye n'iby'iki gihe ariko muhinduke rwose. Mwambara imbaraga z'Imana, isi muyihindure mwebwe nibahindure. Nimwishushanye n'iby'iki gihe, mwambara imbaraga zihindura isi, mwambara imbaraga zihindura isi, mwambara imbaraga zihindura isi, mwambara imbaraga zihindura isi. Umuntu akubonye utaravuga akubonemo imbaraga zihindura ibintu. Zamura haleluya, wakira imbaraga. Daniel yari yambaye imbaraga z'Imana ku buryo umwami yarose inzozi zinanira abandi. Ndagomba mwabajene mwe, Imana ibaye gusobanura ivyananiye abandi, Imana ibaye gusobanura ivyananiye abanyabwenge. My God, Seigneur. Systeme dimo, imikorere y'isi guma isatira kandi biva kuki? Kubera iki systeme y'isi yinjira mu ishengero ry'Imana? Satani afatira abantu ku bukene abantu babayemo, agufatira ku bukene akakwereka isi ya none. Ndagomba ngo mu repentance Mungu wainue kipesa mu mafaranga. Nagira umuntu aza kukwentimida kwa dufaranga. Imana iguha amafaranga igushe kuri liste y'abanyamafaranga ku buryo ataza kuguhendahendesha udufaranga. Yari nariko ndumviriza kuri YouTube umukobwa umwe arabamubaza ati none ikintu cyo tuma kuri impunzi ukaryamana n'umuhungu uwo ari we wese ni giki? Ngo ni kubera ko bakira inzu akama n'imodoka. Ati wokure nkanamwongera inzu, ibyondo, ibitaka. Paulo yavuze ngo ni Paulo ngo ni gico dutandukanye n'urukundo rw'Imana. Yes, mu gitabo cy'Abaroma ni gico dutandukanye n'urukundo rw'Imana. Mbega n'abantu, mbega n'abamarayika, mbega n'abanyabwenge, nta kiriho na kimwe cyo dutandukanye n'ubwiza bw'Imana. Siyo faranga. Nigaza kubatera inkuru hariya muri Mozambique, umukobwa umwe yaje kunyentimida. Yarambonye yibaza ngo ndi nk'ubundi busore bwose yabonye uko yiboneye. Aza mu iduka, nari mu iduka ndiko ndacuruza muri shop. Araza ari mu gihe cy'imbeho cyane, nicaye ari kuri kese. Araza baramubaza ngo ushaka iki? Ngo nshaka kuriya. Ngo nshaka kurya. Ndaza ndamubaza ushaka ndaguha iki? Uje kugura iki? Tije kugura wewe. Mwiza, ari umukobwa asa neza, abakobwa beza babaho, usijidanganye. Hariho amwita Jansita, ubwo yitwa Nyamukobwa. Haleluya. Ndamubwira ngo ushaka iki hariya muri duka? Tije kugura wewe, nkeneye wewe. Iyo utambaye imbaraga z'Imana, bene aho haragoye. Turatera inkuru arambwira ngo mpa nimero yawe ya telefone. Je naheruka twebwe abahungu twaka nimero abakobwa, naheruka twebwe turesha abatanguye kundesha. Kandi yari yazanywe n'ubundi mudamu yasumira ngo arambwira ngo nje kukwereka umusore mwiza. Eti bwa muri komende mwiza abasha. Ubundi aramuzana. Yari umukobwa mwiza
mwiza afise akazi akora ahantu heza afise amafaranga hanyuma tumubaza ati mbwira ushaka iki bwiza ukuri ushaka iki que você te amo nakunze kandi afise n'ifaranga ngo te amo meu amor genda umupasiteri wahubyisha ni pasita ndagomba ngo Imana ibahe imbaraga zo kunesha isi mwabakene mwe muhabwa imbaraga zo kunesha isi ni isi niyo kunanira kunesha nuze have bibaza ngo bose yarabanesheje hari abayinesheje haleluya hari abayinesheje barahagarara mu kuri utiamo nanjye namubwira ngo we utambe tiamo bandamusajije noneho nanjye namubwira ngo nanjye ndagukunda kugira ngo banze numve ibiri muri we neza banza kumwumva neza ngo none maka nimero ka telefone ndamubwira ngo na telefone mfise kandi nari ndayifise ndamubwira ati telefone yanjye yaramenetse atiki umusore nkaho abura telefone mfise Samsung zibiri ntora imwe muri izi ndafashwe bagaho none ndasubiza yiki acarambwira ndamubwira ati sawa tora nimero noneho ngeze muhira ararindira ko ndamuhamagara arabura haleluya ararindira ko ndamuhamagara arabura umunsi wa mbere umunsi wa kabiri haheze nk'imisi ine aragaruka kw'ishop ndamubwira nimero yawe nari nayanditse muri cya telefone nari yise cyashaje gifite ingorane noneho cikubise hasi gica kirazima simbona amanimero bisaba ko amanimero mbanza nkayimura atiki iyo telefone yawe nje kuzikwimurira zose afata urupapuro yirirwa yimura amanimero yose tiamo mwakira imbaraga zo kunesha ibyanesheje abandi mwakira imbaraga zo kunesha ibyanesheje abandi mwabakene mwe Imana irabakeneye muri originaye retere bayazago mutarangirika muzi imbaraga zima amari misa za kundondera ndamubesha hanyuma bosi wanje arambwira tari ku mukobwa kuvaho yaje kukuronderera nawe uri kijuju ngo yotuma yikundira jewe nawe yari yamukunze arambwira ngo ngira ndaguhe weekend yose ndaguruhusha niyamuruhusha ko kuja gusenga mugabo ngira ndaguhe weekend muzomarane n'uwo mukobwa imisi ibiri ndamubwira ati toka shetani herera kure yanje haleluya gerageza kunseduiza akaza yambaye ubusa zambaye ubuhuzu nyene umuhungu umwe w'umushoferi arambwira ati yega wewe abakobwa bino nuko bameze ari karakubwiye kagerageza kanavuga ati je umwana w'Imana ndumuraganwa na Kristo ndagomba ngo Imana ibahe imbaraga zo kunesha ibyanesheje abandi zo gutsinda ibyatsinze abandi muri no generation muri ururunganwe muhabwe imbaraga z'Imana aratinda araheba aravuga ati baca banyita izina baca banyita matreku narakababwiye icyo gasobanura narakababwiye hano genda biza nako nababwiye nico kimwe samuka na matreku nico kimwe matreku nkabona abakobwa bararenganye aho nkorera ngo samuka ngo matreku nanjye nkatwenga sinari nzi ururimi rwari haza uwundi mugabo umwe yitwa Rayimo yari umugenzi wanje w'umwenegihugu arambwira ati ariko kubera abakobwa bagusuzuma ati bansuzuguye gute
utumva uri kurituka je navyo nari numva ngaca nitwengera gusa umwanya uraheze reka turangize ndagomba ngo Imana ibahe inkomezi zo kunesha isi mw'izina rya Yesu habe inkomezi zo kunesha isi Bwana sifiwe arambwira ngo hajya barakugaye ngo hajya bakwise urana b'abahungu bamwe bavuga ngo barakorokewe simora mu byumva badakomeye abaki oya pana abapi abantu bakorokewe n'abahungu bata umubiri wabo udafunctiona aba impuissant ni mubizi se ni muvyiga kwisho gishasha ndabazaniye n'igiki murabizi no kundusha yo uwo bashira hano babisobanura neza tihajya baraguciye amazi igihe kirageze batume bakwita ikirofa ariko uzi ko utari kirofa mbyaye kabiri ndi matreko bisa abasore babiri baze bakwita ikijuju bakwita utagira ubwenge ariko kubera Yesu kubera Imana reka ndangirize ku kantu kamwe muri ico gihe nyene nca nimuka aho hantu nja kwikorera shinga iduka ryanje aho rero nari mbaye boss ngiye gushinga iduka handi mu yindi quartier abakobwa n'abatangwa kuza kubwira iki tutujya tumujye bari baza abandi bariye naruronse ndarubiri yashu aha ni muronka haleluya nari mpangiye umuntu nari mpangiye wereka dutahe nababwiye ko duta mu minota nka 20 tuzodojeje yarenze deshe zenda akababwire mu kindi giterane bantu b'Imana babana bashaka kuja kwiga ejo bafise ibibazo mwarahejeje murafise ibibazo ejo oya reka konze ndakababwire mu kindi giterane cy'abakene nesha kuko nabari imbere yawe baranesheje nabwo tubabwira ivyadutsinze tubabwira ivyo twatsinze kurumva ngo pasteri ngo nawe ngo nubona ko turi mu gisagara gishushe jewe n'abakuri wose ya kumazi ashushe gute kuri ajya kuri dogere kugeza 42 cyangwa na 5 abantu bagenda kuri wose ya ugasanga bakecuru abata bambaye ubusa mu mazi kibaza ababa izuba ryatse haleluya razi ngena abakobwa badusedwiza akaza yambaye twatujipo twatundi twudutrara twatwevazi akaza izuba ryatse ryinshi akacaza imbere yawe umva twarakuntu twacubuza mu maduka yacu twashira amafrigo hano imbere ugaca umwakira uri imbere ya frigo zirimo amafi inyama agahagarara imbere yawe agacaza yiyuhe yasha avuye mu nzu yiruka kuri objective gusa yeje kukugerageza yambaye ubusa ukazubona adugije kakayivaze agaca akihanaguza mu maso yambaye akayivaze kakabari kaca yihanaguza mu maso South Africa ukaburageze haleluya ariko naho nyene twarahanesheje haleluya bagize ibintu byose bishoboka ariko twaranesheje ndagomba ngo muri iki gisagara cya Bujumbura uhakirizwe nubwo hari abandi bantu byananiye nubwo hari abandi bajene byananiye uhakirizwe huzura imbaraga z'Imana huzura amavuta y'Imana haleluya yatambaye n'indi mpuzu nimwe agaca duza wafi tasholado hoje amigo kurabibona uko yavutse agaca duza imbere yawe
wamenye ko amaso yawe y'umubiri Yesu yayamenye, hariya yandi maso yawe. Haleluya, kiri imbaraga mwabajene mwe zo kunesha. Aho wibaza ngo ni benshi wahagara, abapasiteri benshi barahananiriwe hariya muri Mozambique. Yibabawe, umuntu umwe yarambwiye ngo ibyo by'ubupasiteri gwe ntabyo uzi ngaha muri Mozambique. Hapa umupasiteri umwe nuwo yari umumisiyoneri yavuye muri Pentecote, bamurungitse ngo mugiye ariko mw'abantu ngo agiye gutanguza amajenge. Acharonka umudamu umwe ngo ndakwigishe ngo igishangana n'ikidialeto ni ururimi bavuga hariya rw'abene gihugu. Amen. Nkuko tuvuga ikirundi apana icyongereza, ururimi rwabo bavuga ururimi rugoye. Ngo reka ronda gutraining ngo ndakwigishe. Yaramwigishije, misiyo yaramunaniye kugeza uno munsi yarasubiye, bamurije indege bamusubiza i Burundi. Ni benshi bananiwe kubera iki? Kwifatanya n'isi. Ntiwishushanye n'isi, wambara imbaraga zima. Mwabakobwa mwe, kizotuma tujagati isi tukayifata nuko tuyidomina. Isi nikatudomine, isi tuyidomine, twambara imbaraga zima. Icyatumye kamvuga akakantu kanyuma cyo turangiza, icyatumye abataliyano Itali ifata isi mu mwanya muto ikayiganza, icyabiteye cyambere, iyo barungitse abasirikare ngo mugende mu gihugu runaka mugende kugifata, nta gihugu na kimwe abataliyano bagiye gukoloniza kikabananira sofe Ethiopia. Nicyo gihugu cyonyine cyabananiye. Haleluya. Iyo bagiye n'amato, bakaza bageze aho ubwato bubashitsa, amato baca bayaturira, bakabwira abasirikare ati ubwato bwatuzanye twabuturiye nta gusubira inyuma, ni gupfa cyangwa gukira, igihugu turagifata cyangwa badufate miri. Reka ndababwire, nta bwato budusubiza inyuma dufise ubwato bwatuzanye gusa, ariko dusubiza inyuma nta buhari, bwarahiye. Objective ni kugera ku ntego Imana yaduhamagariye gukora. Mwabakobwa mwe, mwabasore mwe, semene haleluya, tuvugire Yesu maze twigire mu ijuru. Baragera ku ntego kuko baza bariye karungu, bariye amapfubi, batatugiye tutagaruka, turahafata canke dushire. Haleluya. Nugufata igihugu, dufate abadayimoni miri. Haleluya. Tuzana abandi bajene kuri Yesu. Niba guhindure akaragu nikaguhindure, akanyamacoma nikaguhindure, kararyoha. Ninde amaze kujya nyamacoma? Nyamacoma ni za nyama botsa bakazishiramo ibirungo bakaje bazotsa hejuru, zigahishwa n'intuntu, zihishwa n'agahinda k'umuriro, zigasha bazishize nk'ibirungo. Abakobwa rero zirabononye, abasore zirabononye, agatakaza gakiza kubera Rolex special ikoze ingorane, pizza ikoze ingorane. Haleluya. Hamburger, hot dog ziteke. Imana ibaha imbaraga zo kunesha isi. Daniel ngo agira imigabo yo kutazokwiyanduza. Guhera uyu munsi ugira imigabo nabyo byarashitse, ukaba ari byakunesheje. Tangura intango nshasha ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Tangura intango nshasha y'ubuzima, uhindure isi. Abajene barasomana haje meze gute? Fake. Haleluya. N'abakobwa kambaze abantu muri ngaha, ngubu ugiye muri butike kugura ibitumbura, ugasanga ibyo bitumbura byose bagiye babihekenya ko gato gato, wowe bigura
baguhereje ko bara feke ugiye kugura bate nk'ubu ukagenda kugura imbombo ugasanga uri karadandaza ariko arayirya ngo nariko ndumviriza gusa wewe woyirya ijambo rikomeye waryumvise mayicheki urumva umuhatari ukunda ibyo wowe mwirinde. Umukobwa umwe yarambwiye twigana mu wa gatandatu primaire ngo kubisugi n'umukoshi hatiki ati n'umukoshi tijane baca bamukubitinda tugeze mu windwi tipokea namubwiye tipokea aho yaba yari imfuvyi aho yaba baca baramwirukana umuhungu yamuteye inda cyane amwihakana narakubwiye unyita ikijuju je natanguye kuvuga ubutumwa niga 4e primaire bizi macho urugendo rwa mbere rwivuga butumwa nakoreye mu Rwanda narugize niga primaire nagiye nikinga nagira igihumbi mu mufuko nawe ubushaka kuja kuvuga ubutumwa ari ukubisa amahera yo twe twavuye i Burundi n'uwundi mutipe yava mbose n'umuzi yaba kwa nuzenye kwa Gloriose twavuye mu Cibitoki tugendana bita kuri Simerwa n'ikinga tutagira n'ijana mu mufuko tutazi yo turoye batubwiye gusa tugenda turabaza tugeze ibugarama tujabutse ruhwa turabaza ati ahantu bita kuri Simerwa ni he ati musigaje ibirometero nka 80 turi kwikinga dufise ishaka ryo kurondera Imana imvura iradukubita twagezeyo twahagurutse 6h yo mu gitondo twagezeyo saa moya y'ijoro twakubiswe n'imvura tutagira n'ijana nawe wabuze ya déplacement yo wabuze ya bisi ngo chese nacho wapi twe twagiye mu kindi gihugu tutagira n'icumi kandi twaravuze Yesu turagaruka twagarutse n'ikinga kandi haleluya mureke dukorera Imana aho ari mu bihumbi 2000 na kangahe mu bihumbi 2005 nayenga heko na 5 oya na 4 2004 turavuga Yesu niwo munsi wa mbere banyicarise kuri ya rutare muri Pentecote murabizi bije ndavuga Yesu ndata ariko nagira ifaranga nagira ikirato nagira ariko mfise umutima wo gukorera Imana ndagomba ngo Imana ibacomeke mu mutima wo gukorera Imana mu mbaraga zanyu zose mubice ubutunzi bwanyu mwijuru Imana ibahezagire shaka ndabasengere muri uno mugoroba kugira ngo Imana ibacomeke mu imbaraga zo kuyikorera. Yesu yaravuze ngo mwiye gukora imirimo y'uwantumye akibona uhava bwira reka mbwire aba bajene bakiri bato mwebwe sinzi ibyanyu sinzi ko mukiri original cyangwa mwabajene mwabana gashobora kutavyumva neza bagutumye kugura imbombo kwibutiki ugasanga ujya ari karadandaza ziriya mbombo ari karayijyako wewe woyemera awe ngo shengo ndi umusore ko ngane umukobwa mwiza atigeza kora ivya nawe uri katamani toka shetani Imana izoguhereza nk'uwo nawe wakoreye ingwe babazi nimba uzisavye azikwiriye Imana izimu ngana babwire Bibiliya ivuga ngo ibyo twakoze mu kutamenya Imana yaravyirengagije ibyo twakoze kera Imana yaravyirengagije ariko nimba bishika ukabukiri muri eglise ujya ku igaburo ryera mugabo ukaja gusomana hanze ukaja
mu binywabi. Ibyo wakoze wikondane muri kahise ko wakiriye Yesu ukabatizwa ugasaba imbabazi Imana yarakubabariye. Ariko nimba bigishika kubita ikorosi ngo uruma ngo ni umusheri wanje gute? Haleluya. Reka nababwira aka kantu James twamaranye na sheri wanje narigeze ndagusoma namuramutsa gutya ntuntange ku izone namuramutsa gutya wakweri n'abakozi b'Imana bamuzi. Reka nababwire umuhungu n'umukobwa ni bameze nka za nsinga z'umuyaga nkuba negative nande iyo zimatanye zikwega sirikwi. Usinidanganye nguko kiroho ngurerekwa nguravugishwa iraguca zoshaka gusuzugura kwita kiroho. Ariko rero hari ibintu ngo hano maje iyo muhuye koma ni wewe urinde wewe washi nuave wibaza rero ngo kijya kigutuma ugumayo ngo ni kintu ni negative na positive cyawe. Moto wahuye na moto. Uraduhenda wacuza hano kwacufata mikrofone ngo uzuye mwemuye. Uzuye umwuka wirabura. Mwebwe muramukanya gute? Muramukanya gute? Cyera gumye nirabira mu baririmbye ariko niko yari mwebwe tumenyeranye. Mwebwe hari yasinzi. Umugore w'abandi umuramutsa gutyo gute? Umugabo w'abandi umuramutsa gutyo gute? Muriko murafashwa? Wewe uri marayika wewe. Wewe ndakuzura umuntu 100%. Nuko bivuga mu Cyongereza. Uri umuntu ijana kwijana nanjye ndi umuntu ijana kwijana. Uzofata abana babiri agahungu n'agakobwa bafite imyaka 3 ubaraze mu cyumba kimura. Ucushiraho kamera uzora. Aba utwana agahungu k'agakobwa k'imyaka 3 n'agaho kimyaka 3 bashire mu cyumba ucushiraho kamera de surveillance mu cyumba uyigendere wewe urahaye biza gukora iki? Zora bibikora iki? Umubiri kumuhamagariye wavuye. Umubiri wavuye mu mubiri ubutaka bwavuye mu butaka guma wahamagara ubundi butaka. Wewe uriko wigira igitangaza ngo urakiri. Rinda amavuta. Bireba ngo rinda umutima wawe kuruta ikindi cyose kintu kirindwa kuko ari ubugingo budutubiriza. Rinda ubuzima bwawe. Haleluya. Ibyo rero nibihiga abasore gusa n'abakobwa n'abagabo birabahiga. Ukabona umuntu hari abagabo bipfu ukabona umukobwa arirengani akamuraba ukabona agize ni gwawe urabiki indabo ya mbere nta kitwaye ariko indabo igira kabiri mwukwishena Imana indabo ya mbere
mama ngo Imana irazi kurema. Ariko nkaba ngo mu Burundi buratunze. Sinshaka kubatwenza ariko ico ndiko ndababwira muracumva. Ukaba ukeneye kubika amavuta y'Imana, ukaba ukeneye kuzokorera Imana, ukaba ukeneye kuzoba umwizigirwa muri kubu no muri kazoza, urinda amavuta y'Imana. Muhaguruke dusenge. Twitahire. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tugomba ari igikorwa tugomba gukora nakibwiye abo mu gitondo, tuzogikora dimanche ku mugoroba. Tugomba kugura ekra hano, ekra nini ishobora kubafasha indirimbo bari kubaririmba kugira ngo biborohere amakantike. Ako nitwatamvye igisirimba none yo amasaha aragiye. Ai ninde umuntu yumva yobiba muri ico gikorwa dimire dimanche akazoba yazanye dimanche 10,000 ku mugoroba, tumwe envelope azozanemo 10,000. Zanira envelope ndamusabira umugisha tugure ekra nini hano. Ngomba ndagusabira umugisha urondere 10,000 kugeza ku mugoroba tugure ekra. Ndagusabira umugisha w'Imana. Nutanatanga ekra izogu. Haleluya. Uratengeneza akantu ngaho mu minota 3. Ako sinyanga barekore ku masaha meza. Masaha ni meza. Usiwe manamba wa matatu anayosema twende kisha anabaki nyuma. Usiwe manamba wa matatu anayosema twende kisha anabaki nyuma. Oh, usiwe manamba wa matatu anayosema twende kisha anabaki nyuma. Usiwe manamba wa matatu. One izi envelope muzanye nizo muvuye kugurana. Izi zonyene na jewe zirankuye jenye n'umuryango wanje. 10,000. Imana ikomera umugisha. Imana iguhezeke. Nta wundi muntu yumva yotanga 10,000 ku mugoroba kwa Mungu akayazana tugure ekra. Tukeneye eglise y'abasirimu. Sa? Izi envelope nizo mwagiye gusuma. bagiye kuzana izindi. Ekranjeya. Nyarutsa mutore envelope. Mutore envelope 10 gusa nizo gutera ubukene tugure ekra. Munyarutse mwihuta kakanu. Usiwe manamba wa matatu anayosema twende kisha anabaki nyuma. Usiwe manamba wa matatu anayosema twende kisha anabaki nyuma. Anayosema twende kisha anabaki nyuma. Bimeze gute envelope zigira zitabagurikire mu biganza. Mayishike envelope y'ibihumbi 10. Watoye. Vipi yale? Wandugu, tugure ekra. Ekra. 10,000 gusa. Tugure ekra. Bimeze gute ngaho? Muri korale mwatoye? Muri korale mwatoye? Izi zisigaye n'utundi dukenya turi hajya. Ego sha. Utu dusigaye. Watu watatu tu.
tuvyinire Imana twitaye. Ibyo bihumbi 10 nta nkirimwo, nta n'inkoko, nta n'injiwa, nta n'injiwa. Uzorokana maisha kimane kweza gende uri kurayitwara. Ubundi babiri gusa, babiri. De abade yude twigurire ikeka kandi nimwe bikizofasha no kuri ubu tuzogura bibiri none jewe nzozandarabira he rapido fasha rapido ingosha yo shonyanga sha engena shonyanga yo ndataje kuweza kwa Mungu yoba yaronse bitanu tukagura ikikeka bitanu gusa bitanu ni ibiharo bitanu n'amazera 3 gusa ndigo ejide yajuto we ni 10 bane watanga bitanu ingo sha mukobwa wa Yesu sha twigurire icyuma inde ndahagaritse kandi ndasenze Imana harundi yaraje gutora naze yihuta vuba na vuba ingo vawani yosumaku nikurekure rekura wasumaku gusha ingo ndi mukobwa wa Yesu yo wajanishikisha unapendeza utwenga neza tubeshane atwenga nabi yo yani neza kabisa kandi aracari inkumi zamuvuga ibintu uko biri umuntu yirabura none muvuze ko nirabura mwamumbeshe ndira ariko ndi mwiza tugiye gusenga Imana mwije bahezagire ngiye kubasengera ngo Imana ibahe imbaraga zo kunesha isi ya none. Mana mu izina rya Yesu Kristo turasengeye ubwoko bwawe ubahezagire ubaha umugisha muri iki gikorwa bagiye gukora cyo kugura ekra. Mwami Imana ubaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ibahezagire shiramo akantu gatoya cyo twitaye abaririmbyi nimuzamuke ingo usiwe manamba wa matatu anayosema kisha anabaki nyuma. Usiwe manamba wa matatu anayosema